nama nkenguzamateka nyene iteka Emmanuel Sinzohagera yararongoye inama kwigenekerezo rya 9 Rusama uno mwaka aho abakenguzamateka bize bongera baremeza integuro z'amabwirizwa zine zerekeye iyemezwa na Republika y'u Burundi ry'amasezerano yo gufashanya mu bisata bitandukanye by'iterambere ry'igihugu. Ayo masezerano u Burundi bukaba bwayagiraniye n'ingoma y'ubwami bwa Maroc, ibihugu vya Israel na Tunisia. Umushikiranganje w'imigenderanire no gufashanya mu iterambere Ambassadeur Albert Shingiro niwe yarungitswe na leta kugira ngo ashikirize imvo n'imvano y'izo nteguro z'amabwirizwa. Integuro y'ibwirizwa batanguye kwiga yerekeye yemezwa na Republika y'u Burundi y'amasezerano ajanye n'itangwa ry'impusha zo kwinjira muri Maroc no mu Burundi ku bafise impapuro z'inzira z'icubahiro, impapuro z'inzira z'akazi hamwe n'abafise impapuro z'inzira zidasanzwe. Zimwe mu nsiguro yatanze umushikiranganje Albert Shingiro yashikirije ko ayo masezerano afise intumbero yo gutsimbataza imigenderanire myiza hagati y'ivyo bihugu vyompi, azotuma bene gihugu b'ivyo bihugu bafise izo mpapuro z'inzira batarinda kurondera impusha zo kwinjira muri kimwe muri ivyo. Abakenguzamateka barize kandi bongera baremeza integuro y'ibwirizwa yerekeye iyemezwa na Republika y'u Burundi y'amasezerano ajanye n'ishigwaho ry'umugwi w'amaho uhurikiyemwo bose wo gukurikirana ibijanye n'imigenderanire hagati ya Maroc n'u Burundi. Umushikiranganje Albert Shingiro akaba yarasiguye ko ayo masezerano azotuma ivyo bihugu bikorana neza mu mijanye n'imigenderanire. Mu myitwarariko n'amakenga yabo abakenguzamateka barashatse kumenya ico Burundi butegekanya kugira ngo ntibutegwe ingorane n'uruja n'uruza rw'imigwi y'iterabwoba. Barashatse kumenya kandi akarusho ayo masezerano ajanye n'itangwa ry'impusha ryo kwinjira hagati y'ibihugu vya Maroc no Burundi ku bafise impapuro z'inzira z'icubahiro, iz'inzira z'akazi n'abafise iz'inzira zidasanzwe azozanira abaguzatunga bo muri ivyo bihugu bafise impapuro z'inzira zisanzwe. Kuvyerekeye iyi migenderanire icambere twoshima yuko ariko harabo umuvuduko munini yuko hari imigenderanire n'ibihugu byo muri Afrika bimwe twita Coopération Sud-Sud, kandi nkabona ko hariho n'umuvuduko muri ibihugu by'Abarabu ari Maroc, ari Tunisie n'ibindi. Ubwo nkaca mbaza nti mbega ko bijya bihugu hakunda kuvugwa iyi mouvement islamique, mbega twebwe dutekanye iki kugira ngo kubera ko hazoca imigenderanire myinshi nukuvuga ko abarundi bazogenda Abarabu nabo bakaza ari Maroc, ari Tunisie n'ibindi, mbega dutekanye iki kugira ngo iyi mouvement islamique ntitwamvahise i Burundi kugira habe control nticiba nini cyane ko mwaramaze kubibona mu bihugu bitari bike by'Uburaya abenshi bajya muri Etat Islamique ari za Al-Qaeda n'ibindi bakunda gusanga ari aba Marocain, aba Tunisien n'abandi. Twebwe ko ari bishasha muri twe iwacu twotekanye iki, mwebwe mutekanye iki nyakubaha umushikiranganje kugira ngo iyo movement yave natwe itutera ingorane? Murakoze. Umushikiranganje Albert Shingiro yaratanze umuco ku myitwarariko n'ibibazo yashikirijwe n'abakenguzamateka. Nivyo ubu turiko turakorera cyane kuyo migendanire hagati y'u Burundi n'ibihugu biri mu nzira y'amajambere dusangiye ibintu vyinshi bitwumva bikadutahura gusumba kumbure imigendanire dusanzwe dufitaniye n'ibihugu vya rutura bikize. Nayo nyene irabandanya mugabo nkuko mubizi ibihugu vya rutura haba Burayi muri Amerika ubu nabo usanga bafite ibibazo vyabo. Imisi mwo haramubona yuko ivyo bihugu bizana amahera mashasha cyo bita dollar jafre ngo bihaye ibihugu bitwa ko bikenye nk'igihugu cacu. Ivyo ntibikibaho cyane nta nivyo tugishira imbere, ntidugishira imbere ivyo gufashanya mu itangwa ry'amahera kuko umuntu aguhaye amahera rimwe na rimwe aca ashaka kwinjira mu byo uri kurakora, akinjira mu nzu yawe ukamureka ubwa mbere akinjira muri sala akicara, aguhaye yandi asumba akavuga ati aha muri sala ntiyakwiye reka nje mu cyumba c'abana, icumba c'abana atanze yandi menshi aterekana nje mu cyumba cawe. Urumva yuko ivyo bintu rimwe na rimwe bigoye kwemera ku buryo amahera ava mu bihugu vya rutura budushaka yuko azaraja mu migambi y'iterambere gusa ntazaraja mu mahera dukoresha mu kazi ka misi yose bige bita free de fonctionnement kuko baca
baduha n'inzira ducamo. Nico gituma turiko turashira imbere imigenderanire n'ibihugu dusangiye vyinshi kugira ngo ze turungurana ubwenge. Ivyo hari ibihugu vyateye imbere gusumba ibindi, naho twese vyitwa ko turi mu nzira y'amajambere, kugira ngo tuze turungurana ubwenge mu bisata binyuranye. Mwavuze ati none mu bihugu vy'abarabu imigenderanire muko muragira nimuzosanga kumbure ya migwi ikora y'iterabwoba ishobora kuza ngaha mu Burundi ugasangije gukora ibintu bitari vyiza iwacu. No guhumuriza kuko nkuko mubizi n'izi mpapuro z'inzira bazokoresha mu kuza iwacu ni impapuro z'inzira ziharuye. Navuze ko ari impapuro z'inzira z'icubahiro, impapuro z'inzira z'akazi n'impapuro z'inzira zidasanzwe. Mu kuvuga yuko impapuro z'inzira zisanzwe zitwa passeport ordinaire zituma umwene gihugu wese ashaka kuja mu kindi gihugu izo tuzobwiza gutanga uruhusha kugira binjiye ngaha. No kuvuga yuko umunyamaroke aje afise impapuro z'inzira z'icubahiro ku vy'ukuri bene uyo ntabazanywe n'ikibi. Hari gusanga haje umushikiranganje, haje abakozi bakuru bene niho bazanywe n'ikibi. Mugabo biba twugururiye kumbure impapuro z'inzira nka zose aho no vyotera ikibazo. Nibaza rero yuko mwavuze muti uravye abantu bagira biterabwoba iburayi usanga ari abantu bava mu bihugu vy'abarabu. Ego nivyo, naho nyene burya si benshi usanga ari bake. Hari abarabu benshi bari burayi babayeho neza, ari abanyamahoro, bajya n'abantu twokwita aba extremiste muri mu Gifaransa. Nibaza rero yuko harya bagiye bagaca bashaka kubayo ubuzima bwabo bwose, mugabo nta munyamaroke kumbura azoza ngaha arungitswe na leta ngo acasha guma ngaha abe mu gihugu cacu Burundi. Nibaza yuko kuri ico kibazo no guhumuriza. Integuro y'ibwirizwa yakurikiye yerekeye yemezwa na Republika y'u Burundi ry'amasezerano yo gufashanya Uburundi bwagiraniye n'igihugu ca Israel. Umushikiranganje Albert Shingiro naha nyene yarasiguye ko ayo masezerano agamije gutsimbataza imigenderanire yo gufashanya mu bisata bitandukanye by'iterambere ry'igihugu. Ati igihugu ca Israel kizorahurira ubwenge Uburundi mu bijanye n'uburimyi, umutekano no kwivuna abansi hamwe no mu bijanye n'amagara y'abantu. Igihugu ca Israel ni igihugu gitonya kingana n'Uburundi, haba mu bene gihugu ngene bangana, haba n'ingene kingana. Mugani igihugu giteye imbere cyane mu bisata binyuranye, na cyane nk'igisata c'uburimyi aho bakoresha ubuhinga budasanzwe kandi ari gitonya kigashobora kurima mu kibanza gito mu mwanya muto kandi kikimbura vyinshi, karonka ivyo abanyagihugu bafungura n'ivyo gushora hanze kubera ubwo buhinga mu vy'uburimyi. Natwe rero nk'ubwo buhinga turacabukeneye cyane kuko murazi yuko aho iwacu uburimyi bwagiye imbere. Nyene icubahiro uko igihugu cacu c'u Burundi yashize uburimyi imbere. Nta gihugu gitera imbere kidashize uburimyi imbere, kuko iyo abene gihugu bashonje bica bitera ingorane za politiki. Nico gituma rero turiko turagerageza kugira ngo ico gihugu izoshobore kuturahurira ubwenge kw'ivyo bijanye n'ubuhinga vy'uburimyi, vyo twita mu kinyamazuru technologie agricole. Ikindi gisata gikomeye ni gisata kijanye no kwivuna abansi hamwe n'ivy'umutekano. Igihugu ca Israel ni giteye imbere cyane, murazi ko ni igihugu c'Imana. Mu bijanye n'umutekano no kwivuna abansi ni igihugu kitigera gitsindwa, kuko igihugu c'Imana biragoye kugira ngo gitsindwe. Murazi yuko bigeze no kugitera ibihugu vy'abarabu nka vyose ntivyakunze ko batsinda. Ico twise intambara y'imisi 6 la guerre de 6 jours muri za 67, bose bagitera rimwe bwa ko ari igihugu c'Imana, igihugu citerewe n'Imana, ntivyakunze ko bagitsinda. Ico gituma rero kunga ubucuti n'igihugu nka bene ico, kandi natwe dushira Imana imbere nabo bagashira Imana imbere. Murumva yuko ari ibihugu bifite ivyo bisangiye turetse n'ivyo vy'ubutunzi. Abakenguza amateka barashikirije amakenga ajanye no gushaka kumenya ko hoba hariho umugujejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro y'amasezerano atandukanye Uburundi buba bwateye ko umukono. Naha nyene umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yaratanze umuco. Integuro y'ibwirizwa barangirije ko kuri uwo munsi yerekeye yemezwa na Republika y'u Burundi ry'amasezerano yo gufashanya hagati ya Republika y'u Burundi n'igihugu ca Tunisia. Mu nsiguro ziwe
uyo mushikiranganji yamenyesheje ko ayo masezerano aje kunagura no gutsimbataza imigenderanire hagati y'u Burundi na Tunisia. Yabandanije asigura ko ayo masezerano ajanye no guteza imbere ubuhinga bwa none n'amahinguriro. Ati ayo masezerano kandi agamije gushira mu ngiro imbono y'umukuru w'igihugu itegekanya ko mu mwaka wa 2040 Uburundi bwo bari igihugu cifise mu buzima bw'abene gihugu, mu mwaka wa 2060 naho bukaba ari igihugu giteye imbere. Mu makenga yabo abakenguza amateka barashatse kumenya ko hari ubuserukizi Burundi busanzwe bufise mu gihugu ca Tunisia kugira ngo bifashe gutahura ingene Burundi bwagiraniye ayo masezerano n'ico gihugu. Umushikiranganje w'imigenderanire no gufashanya mu iterambere yaciye atanga umuco kuri ayo makenga yashikirijwe n'abakenguza amateka. Ubuserukizi bw'u Burundi muri Tunisia buriho mugabo hari ibice bita ubuserukizi budafise icicaro i Tunisia. Ubuserukizi bw'u Burundi muri Tunisia rero bufise icicaro mu gihugu ca Maroc i Rabat. Nibwo gukurikiranira hagufi ivyiyo migenderanire, niyo dufashe urugendo umuserukizi w'u Burundi Rabat acaza kugira ngo afashe dushe kuganira na mugenzanje w'ico gihugu. Hariho ivyo bitona murabona ibihugu bito bikiri mu nzira y'amajambere, nidusha gushiramwo inguvu zijanye n'amafaranga ngo tugire ubuserukizi mu bihugu 193 bigize isi vyemewe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ibihugu vyinshi bishoboye gushiraho ubuserukizi muri ivyo bihugu vyose 193 kumbure n'ibihugu bikenya vya rutura muri Amerika, ibihugu mu by'Iburayi navyo nyene si byose. Ku buryo rero hariho ubuhinga bw'uko userukirwa ku isi hose ukurikije ico twise mu Gifaransa représentation multiple, ukari mu gihugu kimwe mugabo ugakurikirana nibiba mu kindi gihugu kumbure gihana bibe n'igihugu mufise mu cicaro. Vyama vyabaye burya nta gihugu na kimwe tudashukurikiranira hagufi, nawe uja muri za Karayibe muri za Oceani naho akaba ari agahugu gatonya tuba dufise umuntu abikurikiranira mugabo afise icicaro mu kindi gihugu. Rero umutekano nta ngorane zihari. Umuserukizi w'u Burundi mu gihugu ca Maroc arakurikirana hafi ibijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ico gihugu. Abakenguza amateka bamaze kunyurwa n'insiguro z'umushikiranganji baciye bemeza 100% izo nteguro z'amabwirizwa zose imwe yose ukwayo.